ba radio Nderagakura ndabaramukije ndabana ikaze mu makuru ya mbere avugwa mu Kirundi nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu gihugu ca Nigeria mu rugendo rw'akazi kuva kuri uyu wa 28 Rusama. Nkuko bimenyeshwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ngo yitabira ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu w'ico gihugu ca Nigeria. Gufungura nabi n'ihindagurika ry'ibihe ngo ni zimwe mu ntambamye nyamukuru zibangamiye umugabane wa Afrika. Ivyo ni vyavuye mu nama umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yahoramwe mu gihugu ca Misiri akaba yaganutse kuri uyu w'Imana. Na mu gisata c'indero umushikiranganje w'indero François Habyarimana asaba abayobozi b'indero mu ntara gutanga ivyegeranyo by'abatanze inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abandi kugira ubushikiranganje butunganye neza agashiro kabute kabo. Ni nyuma y'imyidogo y'abavuga ko ako gashiro kabute katevye. Aya n'ayandi mu kanya gato. Kuri mikro muri kumwe na David Rakoze utuma amajo bashikira akaba ari Charles Bigirimana nkaba nongeye kubaha ikaze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarayafashe urugendo rwamushikanye mu gihugu ca Nigeria nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'igisata kijejwe ubuvugizi no kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ngo yitabiriye ibirori byo kwimika umukuru w'ico gihugu ca Nigeria bitegekanijwe kuri uyu wa mbere. Kuri w'Imana igenekerezo rya 28 Rusama umwaka wa 2023 niho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaganuka avuye mu nama y'indongozi z'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere aho yari yaserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nama yabereye mu Misiri mu gisagara ca Sharm el Sheikh ku civugo guhimiriza abanyamitahe ngo bakoreshe imita yabo bashize imbere gukingira ibidukikije. Gervais Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko muri iyo nama basanze umugabane wa Afrika ubangamiwe n'intambamye nyamukuru zitatarizo gufungura nabi ihindagurika ry'ibihe hamwe rero n'amasoko ntanganguvu. Tumukurikire. Icivugo cy'iyo nama cari ikijanye no guhimiriza abanyamitahe ko bokoresha imitahe yabo ariko basize imbere gukingira ibidukikije. Iyo nama rero yari yitabwe n'abantu bashika 4,000 baserukira ibihugu vyabo 81. Hakaba hariho n'abakuru b'ibihugu batatu, umukuru w'igihugu ca Misiri, umukuru w'igihugu ca Comore hamwe n'umukuru w'igihugu ca Zimbabwe. Bamaze kuca hirya no hino baraba intambamyi nkuru zibangamiye umugabane wa Afrika aho basanze ari intambamyi zitatu. Ya mbere ari bijanye no gufungura nabi, ica kabiri ihindagurika ry'ibihe, ica gatatu naco ari kijanye n'asoko ntanganguvu. Bamaze kubica hirya no hino rero barafashe ingingo ivyo bagiye gukora babona yuko ibihe turimwo kuva 2020 gushika 2030 hazokenerwa amafaranga ngana hagati mu miliyoni n'ibihumbi 300 hamwe no mu miliyoni n'ibihumbi 600 y'amamiliyardi y'abanyamerika yoza gufasha muri ico gisata. Baca basaba yuko ayo mafaranga abonetse yuko hoca haba urutonde uko ivyo bikorwa vyokorwa babanje kuraba igikorwa kimwe cyose uko biza bisumbasumbana kugira bakinge yuko bo bikorera rimwe amamaze kubikorera rimwe gatusanga naco bashitseko. Ubwa kabiri bahamagariye abanyamitahe n'ubundi yuko boshira imitahe yabo muri ico gisata kijanye n'ihindagurika ry'ibihe na cane mu burimyi kugira bagwanye inzara kubera yuko babonye yuko ibihugu byacu vya Afrika bidashobora gutera imbere bidasize imbere uburimyi. Ica gatatu basanze yuko imfashanyo zose zitangwa n'ikigo mpuzamakungu FMI mu vyo bita mu rurimi rw'igifaransa les droits de tirage babonye yuko zoza zihabwa ibihugu bisunze igihugu gikeneye imfashanyo gusumba ibindi. Inyuma y'iyo nama umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yarabonanye n'uburongoye igihugu ca Misiri bakaba baganiriye ku bijanye n'imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu bongera kandi baravugana ku bijanye n'uburimyi hamwe n'ibidukikije. Subire mukurikira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca.
Iruhande rero iyo nama waragiriye ibako turakirwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Misiri nabo twari kumwe ubwa mbere dushikiriza ubutumwa bwo kuramutsa mugenzi we hanyuma natwe turamushikiriza ubutumwa yari yaturungikanye bwo kumuramutsa mugaba caratubwira kubijanye n'ukuntu imigenderanire imeze hagati y'igihugu cacu n'igihugu ca Misiri amaze kuyica hirya no hino natwe turamubwira yuko hariho ibindi tubona vyihutirwa boshobora kudufashamwo na cane twisunze n'ico kivugo aciyo nama yari kiraba kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe aho twamweretse ikibazo yuko uno munsi naho imvura mu gihugu cacu igwa amezi 9 naho igwa ya mezi 9 tutakimbura bikwiye kubera yuko hamwe igwa ikazana n'isibe ugasanga yononye imirima duca turamusaba yuko ko bashobora kuba bafise amakenga turimye tuvomera nk'uko iwabo babikora bibaza ko nkeka twokoresha uwo mugende usanzwe uvi wacu ari ugize ubuzima bw'abanyemisiri turamubwira neza yuko twebwe igihugu cacu gifise ingabirano Imana yagihaye yuko atamugende numwe uva mu kindi gihugu utembuja mu gihugu wacu ko amazi yose avi wacu aja mu bindi bihugu turamusaba rero ko boraba ko no muri ico gisata yuko bogira ico badufashije kugira dushobore natwe kurima dushobora kuvomera. Inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu yasavye ko abakozi bose botera umukono ku masezerano y'ivyo biyemeje kurangura imbere y'igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'2023 ushira. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye akavuga ko muri iyo nama hasabwe ko kandi ko hoherahezwa intambwe zisigaye kugira itunganywa gushasha ry'imishahara y'abakozi bishigwe mu ngiro. Urwandiko rujanye n'umwimbu kimwe bita mu Faransa performance umukozi wa leta ashikako ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje bikega ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere muri bishasha igitabo c'amategeko agenga abakozi ba leta gitegekanya harimo kurimbura umwimbu umukozi wa leta yashitseko bivanye n'amanota umukozi wa leta yaronse hari ciyongera ku mushahara akongera kaduga n'ipete kubijanye n'uwo mwimbu umukozi wa leta aba yashitseko urugwandiko rushikiriza ibi bikurikira kubijanye n'uwo mwimbu vyo kwisunga intunganyo nshasha y'ingene amahera leta ikoresha ategekanywa ku gihe cyo gusuzuma ingene umukozi wa leta canke uwo mu bisata bindi vya leta bigengwa n'amategeko yisangije kimwe bita statut spéciaux cotangura kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka wa 2023 gutera umukono ku masezerano y'ivyo umukozi yiyemeje gushikako imbere y'uko umwaka w'amahera ya leta wa 2023 ushira wa 2024 tangura ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta bwoshiraho ibikenewe vyose mu bijanye n'umwimbu umukozi aba yashitseko hisunzwe intunganyo shasha y'ingene amahera ya leta ategekanywa. Inama shikiranganje imaze kwihweza urwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira: guhindura urwandiko rukabitegeko riza rishira mu ngiro ibitegekanywa n'ibwirizwa rigenga abakozi ba leta ishobora kuba ingingo y'umukuru w'igihugu canke ingingo y'umushikiranganje. Guheraheza intambwe zisigaye kugira ngo itunganywa rishasha ry'imishahara y'abakozi ba leta rije mu ngiro koko. Gutera umukono ku masezerano y'ivyo umukozi yemeje kurangura imbere y'ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2023 kurangira. Kuraba ko mu bushikiranganje bwose atabuhinga bwa none bafise kimwe bita logiciel bwoshobora kubafasha muri ico gikogwa. Umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze. Ubu mwaka nzokara ndababwiye kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara abadashaka gukora batuviremwo twebwe twikorere twe dushaka gukora mugabe ibinebwe turavyasa bazokwanga kubikora basange nabikoze ko babaye ibinebwe arije muca mubaza sivyo agira muja kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye ibaze yacumuye je ndara ntaryamye nkora na wundi ariryamiye ibereye mu kabare bagaca bavuga ngo ni neva taca amaze nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'indero. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi asaba abayobozi b'indero mu ntara gushikana ivyegeranyo vy'abigisha batanze inyigisho zo gukaririza ubwenge abandi biciye mu nani z'amashure kugira ngo ubushikiranganje butaga agashiruka bute kabo. Umushikiranganje François Habyarimana akaba yabivuze kuri wa gatanu mu rugendo yagize muri commune Mugamba y'intara ya Bururi. François Habyarimana akaba yamenyesheje ko intara zitatu kuri 18 arizo zari zimaze gushikana ivyegeranyo mu bushikiranganje.
ku maformation yakozwe mu marezo scolaire ati abakoresheje izo formation ati bari babemereye agahimbaza musi none ntako barabona buryo mu bushikanganye ntitwivuguruza turivuze turaryumako ariko namwe iyo tubahaye igikorwa namwe muze muraryumako je maze kuronka ama message menshi kuri WhatsApp ashikiriza ico kibazo nca ndabaza ababijejwe mu bushikanganje yarampaye umuco utomoye ari naco gituma mperuka kwandikira ikete banyakubahwa badepeye ndabasaba raporo y'izo formation nagwanda babwire yuko mu madepeye 18 ata raporo z'intara zitanu twari bwaronka kugira ngo dushe gutunganiriza abantu bakoreje ama formation none tutabona raporo twomenya gute ko niyo formation yakozwe tugiza kubona raporo tukabona formation ko yakozwe tukabona na reformateur hanyuma aba formateur tukabona kubahereza ako kantu twabemere mugabe iconzi nuko nukugeza kuri uyu munota abadepeye bose ntibaratungikira izo raporo ari naco gituma le directeur general ajeje ico gikorwa yarabandikiye ama message kuri WhatsApp abatuma kwizo raporo ntibazirungika arahava aranyitura ndahava ndabandikira lettre officielle turungikira abadepeye kugira batungikire izo raporo tukazironka rero izo raporo nta nkeka ako gahimbaza musi muca mukaronka ntituzokwisubirako. Nayo kubijanye n'icigwa cy'igifaransa umushikiranganje François Habyarimana avuga ko ico cigwa kigiye kugarukirwa biciye mu nyigisho nkarisha bwenge hamwe n'ibikoresho mfasha nyigisho biriko biratangwa n'ubunyene subire mukurikira umushikiranganje François Habyarimana. Kubijanye n'icigwa c'igifaransa havuga ati nta gaciro kigifise na cane mu ma section science ico naco nyene turakizi kanatsinda carashikirijwe muri ya nama rukokoma y'indero yaba mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze nkuko mubizi yarabaye mu mihingo yose igize igihugu cacu kandi abajejwe indero canke abajejwe intwaro eka abafise ico bashobora gusahiriza mu ndero bose barahawe ijambo kandi nico kibazo c'igifaransa baragishikirije ari naco tuma nimba mwarasomye kijya cegeranyo c'inama rukokoma haratanzwe intumbero yuko icigwa c'igifaransa gikoregwako kugira ngo kigarukane akanovera ari naco gituma turiko turagira des stratégies kugira ngo icigwa c'igifaransa kigarukirwe mbere n'ururimi rw'igifaransa rugarukane akanovera hanyuma abanyeshuri bazoheze bazi koko kuvuga igifaransa neza kurya vyahora nico gituma mubona hari ama formation aya n'ayandi ariko aragirirwa abigisha nico gituma mubona haguma hatangwa ibikoresho fasha nyigisho kugira ngo ico cigwa gishobore kwigishwa neza hari n'ivyo mwari mwarasavye muri ya nama yo mu kwezi kwa mbere naragitangiye kwinyishu kijanye n'ama planche mirale izo nazo zikaba ziriko zirakorwa kugira ngo ugo rurimi rw'igifaransa rushobore koko kwigishwa neza ivyo rero ngaho ntimurira busema turabizi kandi vyavuzwe mu ntara nyinshi natwe turiko turabikorerako. Ibiciro by'ibiterwa njabuka amazi nk'ikawa icayi n'ibindi ngo bishingwa hisunzwe ibiciro biri ku isoko mpuzamakungu. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimwe n'ubworozi Sanctus Niragira agatanga uwo muco amenyesha ko iyo bigenze uko bizana karusho ku gihugu agasaba barimyi kubandanya barima ivyo biterwa kuko ngo iyo biguze ku giciro ciza nabo baronka makunguko. Nagomba kubamenyesha kuri ibiterwa njabuka amazi cyambere nuko biciro bitangirwa ku isoko mpuzamakungu hanyuma rero tugaheza dufatiye kuri ivyo biciro tukabona umurimyi nawe agahembo gashobora kumushikira ari naco gituma nko kujanye n'igiterwa c'ikawa twashizeho umugwi maze uwo mugwi ukaraba igiciro ko cifashe ku isoko mpuzamakungu hanyuma uradufasha guharura ayoshikira umurimi uno munsi rero ico giciro kubijanye n'ikawa twarabicishije mu nama shikiranganje kugira ngo tucihweze kandi kiremezwa ari naho haciye hatangwa intumbero yuko ku biterwa byose njabuka amazi byo kwigwa bafatiye igiciro igiterwa icyo arico cyose kidandazwa ku isoko mpuzamakungu ivyo rero bikaba biriko birakorwa ariko uko bigenda kose tukaba tufatira nkuko nabivuze igiciro tuba turiko turakidandaza ku isoko mpuzamakungu rero no kubijanye n'icayi urwego nshingwantwaro rukaba ruriko rurabikurikirana kugira ngo turabe uko ku isoko mpuzamakungu vyifashe n'akarusho gashobora kuboneka igihe tuzobona ko ako karusho kahari tuzoja tubibashikiriza kubera ni leta mvyeyi kandi nkuru ikindi kiriko kirakorwa n'ikihe nuko twaravye turabona yuko uko tudandaza bino biterwa vyacu hashobora kuba harimwo icohinyanyuka ubu rero tukaba turiko turagerageza kurondera amasoko ahatandukanye ngo turabe ko twopima tukaronka akarusho ni ukuvuga rero ko tutishaye kandi ko ako karusho umunsi wose kazoboneka tuzoca tubibashikiriza kugira ngo umurimyi nawe ahatorera akajisho tukaba twosaba abarimyi kubandanya ahubwo bashishikara ico giterwa.
Intererano z'umukenyezi w'umurundikazi mu iterambere ry'urugo ngo ziriko ziriyongera kuvaho bashiriyeho ibanki y'abakenyezi mu gihugu. Umushikiranganje wo gushigikirana n'agateka kazira muntu Emeride Sabushimike akavuga ko abakenyezi vyahora bibagora kuronka ingwate ngo baronke ingurane mu mabanki ariko ubu biborohera. Emeride Sabushimike akamenyesha ko iyi ngo ziteye imbere ari igihugu cyose kiba giteye imbere. Hariho ibanki yashizweho kugira ngo abakenyezi vyahora bigora kuronka ingurane kugira ngo nabo bashobore kwiyungunganya bikabagora ingene baronka ingwate mu yandi mabanki asanzwe mugabo leta yacigike muri ico kibazo ishiraho ibanki yagenewe abakenyezi kugira ngo nabo bashobore kuronka ingurane hanyuma bashobore kurangura imigambi yo guteza imbere ingo zabo kugira ngo umukenyezi nawe agire ico aterereye mu rugo kuko barambabarira kenshi usanga abakenyezi mu misi heze barindira ico umugabo azana mu rugo asanga umukenyezi aguma yicaye ngaho ku mbuga asanga aguma arindiriye ko umushinga ntaye wiwe aza kuzazanya isashe kugira ngo ashobore kuja kwatsa imbabura ivyo rero nk'abakenyezi tuvuga tuti tubirengere muga nawe umukenyezi werekane ico ushobora guterera kugira ngo mu rugo gira ijambo rikwiye nk'umuntu nyene afise ikintu aterera ndakavuze kuko iyo banki nayo izotuma umukenyezi aterera muri rya terambere ry'urugo kandi urugo ruteye imbere komine ibiteye imbere intara ibiteye imbere igihingwa zose zo mu Burundi zotera imbere igihugu kizoba giteye imbere. Kw'isaha imwe buri minota 17 amakuru twari twabateguriye kuri radio Nderagakura hani hagarukiye ndakengurukiye mwebwe mwese maduteze yompi nkakengurukira Charles Bigirimana yari muhinga bw'ivyuma kuri micro yari David Rakoze mugira umunsi mwiza.